ndabaramukije mu bwese mudukurikirana ndabaha n'ikaze muri makuru ategekanya ikirere kuri uwa mbere igenekerezo rya 29 Nyakanga mu gitondo hitezwe ikirere ciganjemwe ibicu hacemo n'ibihe vy'izuba mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba handi ni Imwaro mu ntara ya Gitega aho ipimo by'ubikudoge Celsius 14 ku muhingamo naho nyene haritezwe ikirere ciganjemwe ibicu hacemo n'ibihe vy'izuba mu bice vya Makamba, Rumonge, Rutana na Ruyigi haritezwe kandi ikirere kirimo ibicu byinshi mu bice vya Mwaro, Muyinga na Cankuzo na bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Ahazobashushe gusumba handi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipimo by'ubikudoge Celsius 33. Mu gitondo hitezwe ko izuba zoseruka gihe cy'isaha 11 zirenga iminota 49 rirengege cy'isaha 12 zibura iminota 3 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategwe n'ikigo Ijebu agarukiye hano makoye cyane kuyakurikirana na hejo.